Arowe mu Kirundi yitwa ingagari canke igikakakaka, ni umuti uvura cyane nka cancer, diabete na hypertension. Izo ni zimwe mu ngwara zibujije abantu amahoro kw'isi yose kandi zibangamiye amagara y'abantu. Nkuko bimenyeshwa n'ikigo kijejwe amagara y'abantu OMS, aho OMS ivuga ko izo ndwara zica abantu barenga amamiliyoni n'amamiliyoni kw'isi. Ariko nubwo biruko, arowe no kuvuga igikakakaka ni kimwe mu biterwa bikunze kuba hano iwacu bifasha ku magara y'abantu. Iyo wihereje arowe no kuvuga ukayinywa kabiri mu ndwi, nankeka ko uzoba uriko wivura cancer, diabete, hypertension, malaria, amafigo n'izindi ndwara nyinshi tutiriwe turadondagura. Kugira ngo wihereze arowe nk'umuti mwiza kandi ufasha ku magara y'abantu, urayisekura hama ukanywa umutobe wayo inusu y'iritiro mu gatondo atakintu urafungura, no ku mugoroba uhejeje gufungura. Nimba ufise akamashini gakora amaji no kuvuga blender, nahone urashobora gufata arowe ukayikatagura ugaheza ugakora umutobe wayo hama ukayihereza. Arowe kandi iravura estoma, ikaringaniza aside iba mu mushishito, bigatuma umushishito ukora neza. Igihe cyose ugwaye kanseri yariyo yose ukanywa umutobe wa arowe, amezi 3 uzoba uriko uyivura. Ikindi arowe ushobora no kuyisiga ku mubiri, bituma ugira umubiri ukeye cyane, igakura ibihere mu maso. No kuri bajya abantu bagwaye urubandu canke indwara zo ku rukoba, arowe irabafasha cyane. Arowe kandi irafasha ku mushatsi. Iyo uyisiga mu mushatsi bituma umushatsi woroha cyane kandi igakura udukoko turi mu mushatsi, ukica n'udukoko turi indani mu mushatsi. Mwakoze kubana natwe, reka tubifurize ibihe byiza, mugira amagara meza. Iyi ni Radio Television de la Jeunesse Africaine pour le Développement.